kugira ngo ivyo dukora vyose vyame bikwerekeye, wongere udufashe kubirangura, maze kubwawe no muri wewe ibikorwa n'ibisabisho vyacu vyame bikwegukiye. Tubigusabishije Yesu Kristo umwana wawe n'umukama wacu, Imana musangiye ubuzima n'ingoma hamwe na mutima mweranda, ubu no mu myaka yose. Bamwe bagira itura Imana mu ndagano burundu, nibasubire mbere utarinye anda, basubire baganire n'umwepiskopi. Le sœur professe approche le Saint-Autel pour dialoguer avec les bavukanye wibatisimu mwaramaze gupfa mu gicumuro, mwongera mwegukira umukama, murashaka kuragana burundu kuba intatana nawe. Yesu na Bikira Mariya nyina wiwe bashimye kuba mu bwerenegerwa mu bugambutsi no mu bworo, mufashijwe n'inema y'Imana. Murashaka guhitamo nkabo ubuzima bwanyu bwose. Egome turabishaka. N'umwitwariko wanyu wose murashaka kwama mukunda Imana n'abantu, mu kugendera ingingo z'umuryango mwihebeye n'Imana, mufashijwe no gukomeza bwa mutima mweranda. Murashaka kwama mwitanga mu rukundo mu buzima bwanyu bwose, mu gukorera igihugu cy'Imana. Egome turabishaka. Murashaka kwerekeza umutima wanyu ku Mana yonsa, mu kubaho mu gacerere no mu bujenye no mu gisabisho c'intahengeshanya, no mu kubabazanya akanyamuneza mu bikorwa bitiyerekana no mu gusukurira abandi. Egome turabishaka. Ico Imana yatanguye muri mwebwe ni igishitse, umunsi umukama azogarukira azosange mukimuhimbara. Amen. Nimuze twifatanye n'aberanda bose bari mu ijuru kugira ngo takambire abo bagiye kwitura Imana, tuyibahereze. Abishoboye mwese mupfukame.
ibyo dukora byose namwe bikwerekeye, wongere udufashe kubirangura, maze ku bwawe no kuri wewe nyene ibikorwa n'ibisabisho byacu byame bikwegukiye. Amen. Mana nzima, wowe Data, Mwana, Mutima Mweranda, ndagukuriye ubwatsi kuko wandavye biza, ukantera iteka ry'uko mu muryango w'abakristo negukira ibanga ryo kugukunda no kugukorera. Ndagukomeye amashi mu minwe y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya, n'imbere y'umukuru w'umuryango ndakwihereje kandi ndaraganye ubwere ntegerwa, ubworo n'ubugambutsi mu maso y'umuryango w'abakristu. Jewe Mama Alice inteka izo ndagano ndazemeye gushika mpfe, nzozizigama nk'uko amabwirizwa ya bene Mariya bishinga. Nuzakire uheze umfashe kugumya ibanga no gukurikira neza inzira Yesu Kristo yaciyemo. Amen. Kubera ububasha nahawe ubuzima bwa Eklezia, ndakiriye ibyeje kuragana we Mama Alice. Ndagusabiye kwa musangiye gupfa no gukira na Yesu Kristo. Amen. Wowe Data, Mwana, Mutima Mweranda, ndawukuriye ubwatsi kuko wandavye ryiza, ukantera iteka ry'uko mu muryango w'abakristu negukira ibanga ryo gukunda no gukorera. Arahejeje kuragana unaho umwepiskopi agira ahezagire impeta z'abageni ba Kristo. Impeta ni ikimenyetso c'uko bunze ubumwe budacika na Kristo yabatoye. Umwepiskopi aca azibambika ku izina rya Kristo. Dusabe hezagira Mukama izi mpeta, maze abo bose bazambaye bazokwaba bagenzwa n'ubwo bumwe mufitaniye. Tubigusabishije Yesu Kristo Mukama wacu. Mama Alice akira impeta mwananje kubera ikimenyetso cy'ubucuti mufitaniye na Yesu Kristo. Amen. Mama Christine akira iyo mpeta mwananje kubera ikimenyetso cy'ubucuti mufitaniye na Yesu Kristo. Amen. Mama Gloriose akira iyo mpeta mwananje kubera ikimenyetso cy'ubucuti mufitaniye na Yesu Kristo. Ora Mukama. Hezagira imisaraba Mukama, yame yibutsa urukundo rwa Yesu Kristo mu gupfa no kuzuka kwiwe. Amen.
yatweretse akadupfira ku musaraba. ubu naho muri kano kanya ababikira bene Mariya mwese muze turirimbe ururirimbo rwa Inyasi Mweranda dukesha akarangamutima k'umuryango.